nubwa mbere mbonye kuvisi baho hari umuntu yavuze ati umwansi w'umurundi n'umurundi mugenzi we ni Mkombozi yabivuze komateski ushobora kuvata umuntu arayamajoro ariko arasenga asaba Imana yiwe Imana yizera ntagire umurundi apfa hamwe ugashugomba wowe ugacuja ku mavi ugasenga urayamajoro wisonzesha usaba yuko abarundi bose bapfa imbecile Chimamanda mwene wacu Chimamanda niwe ari ikibwa Nyabaga bacakira ubundi abafana yego ebana si Modeste ntiwamuteguje mukozi w'Imana muraho ndashima Yesu ni muzima Yesu ni muzima kabisa je mfise ikibazo kimwe cyonyine rudende rukumbi rwa nege uyo nda mu telefone umwanya muto inde Segihembe niwe nigano nakuranye na Franiki hari umuntu umwe na telefone avuga ko nyokuru wiwe yagize iki yapfuye Segihembe n'ujya Chimamanda yashizemwo avuga yuko hari umuntu yapfuye yavuze niwe muntu umwe wenyene jenga ndagwa ave prevera piko umukozi okay Segihembe ni gute sawa mwe wacu meze neza Prophet now yaransengeye yamaye contact sawa ni hari c'était le mengo le 6 décembre 2020 ambwira ati ndaguhaye ukwezi kumuzo office imodoka sawa contact yarayimaye guki ndayifa aransenge video iri bro basi video ifisi video iri kuri YouTube yanje uzano yiduhe none wana reka nefune Patrick no twari ku Patrick kuri yake open mic Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze nangenda bashimye mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi waba mu diaspora ndabwiye ngo big up son and don't give up yes ntangwe gukora ikiganiro imisi yose namanda kubwira gahunda no kudacika intege mu byo bikora ko aho bocika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma ugasubira inyuma mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri ubukene bukazokwica agiye utangura ibintu ukabona abantu benshi amajorite baguca intege mugabo aho nyene mu guca intege niho urengeye kubera ko zamuri fata nk'abantu batagira intege haragutera ishavu haragutera inzigo mugabo menya neza kucitsa intege ubahaye bagutera ishavu bibaye ngo ngurabica ahubwo ntaguca intege ubahaye umwanya ubahaye intsinzi so iyo muri jewe uwitambika mu byanje ndamwica ngo kwitambika je noho nyora woni ni D1 wari wese yo kwitambika imbere kwitambika je nzoho nyora yes twababajwe kenshi twahemukiwe kenshi hari abantu rero babona iyo umuntu afise ivyo ari karagerako baca basubira kandi kuza kugusubiza iyo kugusubiza inyuma aho nitwemeranye aho rero ni jewe ukeneye kunsubiza iyo navuye Nyakagaga yamaze gushika mu muji ukagomba kumusubiza hari mu misozi hari arambari iruvunde kuja kuragira aro bita iruvundege reka basubire kuragira hariho umupolisi zankuru za Simbizi si black igeze kunkubita indembo bakubita wewe wagize iki canda mugira mwibuye mwibuye kwa Suguje hariya razi imitation iyo bayimuhaye ubacima yama yakira amadosiye y'umuntu yahanywe mu karimbi yaravuye mu gisagara aho umuntu arengana ni mu modoka ugahitora bitanu oya niko nakazi rwose n'ubutse akora akazi kiwe nyene mugaba hakorera yamana amadosiye kumva none urumva ngujya ngo ngurube yiwe yarizituye ngukiraza ngirona yahora ngaha yakira mu biro. Oya ariko ndakubwira ati yavuye aho bahora hari mu boss arenganya n'ubwo oya nta bihumbi nta micoro yarimwo yari umushefu yari mu biro wavuga ati ibintu yatanze itegeko kwanza uranyiko bitindemba cyanda mugira mwibuye kwasuka hari kwa Joshua tuzohurira imbere tugenda musengeye ubu akimanza zabibanye ibitoki z'uburimbi ngurumva yaho guhonyora ku karimbi Bayahonye karibu hariya abantu bapambana amadosiye agurisha inka kugira burane inkoko
kakugeze no muri gasambura manje guys yende gahama muzi ko ari kumwe na Minyo murabona kumwe na Minyo rwatanga subscribe inkuru be ni hagati mu kiganiro twamaze kumwakira Simbizi wa Mavumba anyway jende kumwe nawe barumva ndyohewe tu Keto turakora ikiganiro birangyohera so barajengyohera niba turabantu duhuza ubona jensa no murajyo nagenda gushe muri mode urababaye Simbizi afise ishabu umuntu byo ngaha mu kiganiro mbabarire cyane kino gitambane bakucambara ke yemi wacambaye ko ishabu so nega kucambara ri Tanzania ano siyo ndi mu bintu binsaba yuko nja mu ntambara cyanda cambara uberoje mu ntambara neturagukizwa hari abantu turagukizwa niki vraiment urabona izi mbuga jewe nagomba amenyesha abantu jewe nta social media mpaye ijambo jewe sindi mu bantu bahawe ijambo kubera social media yaratumye abantu batari guhabwaje ijambo bagiha uno munsi umusazi uramufollowinga kubera afite isi igenda icurika urikira curama rero jewe mugihe isi yari gihagaze nari mpagaze urabyumva suko jenjana nibihe biriko biraje jewe ahantu hambere natangiye kuvugira ubwa mbere umunsi wa mbere mvuga kuri radio navuge kuri radio sikorendera gakura yari internet wapi yari radio urabyumva je naratahije mu gifaransa kandi ugeze no kugira igano byo mu badusanze kuri lisedo c'ibitoki umunsi wa mbere bararaba abandi banyeshuri bose babona ati ni jewe ico gihe twari turi mu kintu bita chômage chômage urayizi warize muri lycée lisegenda yubaho jewe wize lisegenda y'abakobwa gusa sawa yo afata umugore wanje bakamurongekaye nico gitubona nitekerereza jewe ndi mwirise uwo mu journaliste sinibuka ningene yitwa hari kera yasanze nicaye hari mu 2005 2005 ngomba nkwiza imyaka 20 jewe mvugiye ku radio Simbizi arashaje banange urabyumva turakumva niga mwirisi niga mu 8 2005 none baza ko tungana yo niko ndababwira muze munywa amazi y'ubugingo atuma mudasaza jana nzi ko nsubya nk'imyaka nk'itanu nka 10 n'aya mazi tunywa none ndabira n'amazi wewe wize mu 8 mvutse nize mu 8 wewe mvutse je mu 2005 niwo munsi wa ubwa mbere bambwira ati ntashe muri vacances bambwira ati twarakumvise udutasha ku radio kandi mu gifaransa en français sawa je m'appelle Idriss je suis un étudiant ndavyibuka araminduza ati étudiant wiga muri kaminuza tu es un élève on peut continuer du lycée de Cibitoke en 8e année uravyumva ndabanda n'ikindi gifaransa tusari ma mère dédicace aho hari mu 2005 mu 2006 hariho abakobwa jewe hari igihe bidayimoni byamfata nkasanga nakunze umukobwa si byava byabiye oya apana je ibyo ntavyo njamwo hari umukobwa twigana hari umukobwa twigana ndiko ndakubwira aho ijambo ryanje ku ijambo ryanje atari social media ari impara hari umukobwa twigana muri class imwe kuri lycée du Lac Tanganyika mwaka w'9 niga 9e A bayita 5e moderne mu bihe byacu ko abo businzi byo biga ibintu by'akajagari tutazi biga mu kavuyo nituzi n'ibyo ari byo ni muri poste fondamentale dijon ico gihe niga mu citwa 5e moderne A urabyumva ini nyuma
lycée Dirac tucambara noir blanc ubu nabonye bambara ngo hari 1 à 2 cyo gihe yari imwe ni naje na créer ijambo ryitwa pédiatrie aho tugiye mu bu influence pédiatrie je nari kujiji pédiatrie umva hari muri inférieur ego rero je nari umupetiniga ni egaje namande avancer un peu je niga 9e mugabo nkagenda guteramana n'abajana biga za seconde muri ico gihe rero cyo turarema akantu kitwa pédiatrie okay ndagakuza kubyo ubwana bwiga muri inférieur avuga ko buri muri pédiatrie okay pédiatrie uzi ko ari mu buganga w'abana aho bavurira muri pédiatrie bavurira abana mu ivuriro ico gihe ni nka mu 9 uwitwa Paul Emile Bakundukizi DJ Paul Emile agira émission au-delà des sons kuri RTNB ashindayizi yarapfuye arahari Emile umwari gupfa nini oya Paul Emile arahari ugomba mwice Paul Emile umwari gupfa nini ugomba kurana na Chimamanda je nshaka dushika ngaho Paul Emile Bakundukize naramuhereza udupapuro two gutasha kugira aze kwifuriza akaririmbo umukobwa nkunda sawa aho nige mu wakangaye mu 9 subarire yari special dedica urazi nk'ubu wicaye imbere n'abavyeyi ugatsa wumva ngo special dedicace ama copine hari ma copine no urumva havye yarazi nafe ukamurundako oh la la uravyumvaga bro sawa ndakuba eba nayicaye muri saragaca yumva uwo mudada urumvaga bro ndabyumva urumva yuko izina ryanje kandi ryaragaruka ku buryo no kwishure kuri etablissement bakenera kumenya uwo muntu yitwa Idrisi who is this guy hawo ni hehe mu 2006 okay social media hakuna ikiganiro cya mbere kiramvuye mvuga iby'umuziki nagikoze mu mwaka w'ibihumbi 2009 sawa kirambuye wa musaza ikiganiro nyene cyagutse tuyaga iby'umuziki umusa ego mvuga ati ebana rero ndagiye ku radio ngomba nsigure nk'ibimwe mungisha nga je vuga nahereye ku maradiyo ku mateleviziyo ndavayo nza gukuza social media kugira ndashira ijambo urukuranyumva ndakumva ntagiye umuntu azozabona umuntu yibaze ngo umuntu yarihaye ijambo genzo bazi ijambo rya Simbizi kuri Rema TV gendo bazi ijambo rya Simbizi kuri RTNB jewe navugiye kuri RTNB kiganiro cy'isaha yose mu 2011 genda muri archive mu 2011 narakoze ikintu binyigishije ibyo byose uvuze muri rusange utaranagira kure binyigishije ko abantu tuje muri entertainment hirya yejo dukwiye kubaza Simbizi wasemavu ninda tabaza uravyumva kuri musi ubupeti karaza ngaga gafata telefone gakifilima kakaronka umuriyo n'amaviga cyakavyinka gakivyimbya kakimvumenga bwati tuza down ejo social media bayikuye uzobaho gute utigeze ugira experience ya analog ego twabaye muri analog ubunyana ama satellite hashobora kuba ikintu gituma satellite zose zo kwisi zidakora none uzotrendinga kandi gute jamais nikanga nta musi nga WhatsApp byigeze guparangana amasegonda makabona ngena abantu babura amaho hage na Facebook wanavyicuritse Facebook bikicurika urabyumva umunsi bitazabikiriho umunsi bitabayeho utigeze upanga karere ingene utazi ni utigeze utegekanye n'ingene byari bihari hari umuntu azambwiye ati ngo wowe ngo urabona ngo bino bintu nabwo ati je maze kuba mu buzima ndazi byose narabaye muri byose gusa njana navyo niyo mpamvu rero no munsi ari abantu baje muri bino bihe bakibaza yuko umuntu ari cyaduka batazi yuko umuntu yabayeho kuva kera ariho je nshaka ko tukorokera ngaho nyine tukiraho kandi ngorane yanyu abo bantu mugacha mugomba kwizera abantu ibibwa yari terme ya Chimamanda abwira ba Modeste nawe no nabonye mu gitondo sinabonye mu gitondo nimba rejo nabonye nawe wagiye muri kategori y'ibibwa wowe nigenze kuri ibyo niyo mpamvu no munsi navuze ati je ntoye kino gitambara nabonye bitrendinga cyane Simbizi nisumirinda gute nisumirinda gute no bo je nibaza noneho iyo terme we Modeste n'umuti ndamuzi hari ivyungu katanga
Sha, je ntavyo na. Uramaze kurya amafaranga ya Modeste wewe? Jewe reka mvuga ivyo nzi rero. Uvuga ivyo uzi wewe. Wewe mwakoranye kuri show ya Vestine na Dorcas. Amatike se wayatoze? Ni je. Okay, watanyanga. Bivugiremo muri kamera kugira abantu ibaze hari abantu uno munsi bavuga bati Simbizi yari amafaranga ya Modeste. We mwakoranye akazi. Je franchement parlant, twarakoranye kubijanye n'amafaranga. Ntayamaye. None alors. Yoshe yahajewe. Ndabizi mbarira nyene. Je ayo mafaranga ya Mabuganda yakoze. Bo hari abantu je nshaka kumenya. Okay, reka ndamutelefone Modeste. Ndamubaze ntawe nateguye. Yego. Ni mu kiganiro. Turi mu kiganiro. Yego. Kandabe. Nagira Imana kanyitaba. Ano masari hari gihe bari karasengesha abantu. Ariko aya masaha ni kuwa kanga, ni kuwa kane. Navyo nzi. Bajya ni babone madiri yabuze gusengesha abantu. Ega bajya badandaza umwuka. Nubundi. Badandaza ibintu utabona mugaco ndabakundira baje. Batandukanye na babandi badandaza ivyo uzobona warapfuye. Muga rero abantu bagomba guhumisha abantu ni bamwe bakwizeza ivyo uzobona warapfuye. Yego. Bajya bacakira ubundi abafana. Yego ebana. Si Modeste uyu. Ntiwamuteguje. Mukozi w'Imana muraho. Muraho. Ndashima Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Kabisa. Je mfise ikibazo kimwe cyonyine rudende rukumbi rwa nege. Je bariko baranyagiriza ngo wampaye amafaranga. Imana bababarire. Mukozi w'Imana. Jewe ubu nashavuye niyo mpamvu jenga nagomba kubeshuza abavuze yuko je nahawe amafaranga na wewe ngo ngende nakoze umurimo mwitumo abamenyesha makuru bansanze muhira ndababwira ati nimuze mumperekeze tugende tubaza hama basi mugira ibihe byiza mukozi w'Imana. Yego Imana y'umushiriko w'umugisha cyane. Sawa akazi keza profete. Jere ngo mpangane n'umukozi wande wa Satani. Urabyumva? Ikiganiro mwakimaze na Modeste. Tukimaze kubera. Nyene mwariko muravuga ibyo bintu byanyu. Unyene hageze kugenda mu ncamake. Yego. Kuvya Chimamanda. Icambere cyo twumvise ko atamahera. Mugaje akantu k'amafaranga. Urumva akantu k'amafaranga. Jewe vraiment mpagaze kuri kote zose. Ndemera neza ko Modeste ashobora kwata amafaranga yaguhaye. Uravyemeza. Ko umuntu akoresha ko amafaranga. Ndabizi neza ko ari make. Bike. Ngira ngo bisanzwe arinzamo amafaranga yo bagombye kugura conscience yiwanje. Yego. Je ndafise imyemere yanje. Yego. Sivyo? Je Modeste yambwiye ati. Ano mazi banayanditse ko gute? Life. Banayanditse ko gute? Life. Modeste yambwiye ati. Abo uzohayo mazi. Bazoba bakiriye ubugingo. Life. Urana muri kya kiganiro Chimamanda ya posting. Kya kiganiro Chimamanda ya posting. Chiwawe. Kijya nyene. Kijya kiganiro nyene kiyagiye na posting. Uyo nda mu telefone umwanya muto. Inde. Segihembe. Niwe nigano nakuranye na Franiki. Yego. Hari umuntu umwe na telefone avuga ko nyokuru wiwe yagize iki? Yapfuye. Yego. Sivyo? Aba bose ntibaze kwitwa ndabatelefone ntabateguje. Yego. Sawa kandi azi baranyitaba. Kuko ari bindi bintu biba bisaba tubeshuze. Urabyumva? Yego. Kandi dukoresheje ibimenyetso. Ngo man telefone Segihembe. Segihembe n'ujya Chimamanda yashizemwo avuga yuko hari umuntu yapfuye. Yego. Yavuze niwe muntu umwe wenyene. Jenga ndagwa ave prevera piko umukozi okay Segihembe ni gute? Sawa mwana wacu meze neza. Umuzi n'abatonze bakazi ga muyobozi. Jewe nakavuye. Mbega ninde yakubwiye ngo jewe ngo ngiye ku kazi sinda kwitaba. We ari umwanya n'umwe nakwitaba. Yada ndi kuri centre kitera kiwacu. Kurakora ibiganiro nashaka. Wapi ndapuwesheje tu. Hama. Naenda guhaya amazi ya life. Acagiye wonye. Gewe tuva muri lansima y'inkuru y'abana b'umuco. Ya nkuru ibayeho kugira ikangurira. Amazi yose yasigaye agiye yatwaye. Kwiyaturira neza.
cyangwa amazi y'ubugingo umuti. Ego jero ngandi mu kibazo kimwe. Ejo ingende mu kiganiro kwa na Franike kuri African TV. Chimamanda yafashe ubuntu araterateranya ashashiramo nakajya kantu kiwawe gatoya urazi ko telefone mu telefone ndi mu biganiro. None nagutelefone mu biganiro. Ego ikibazo ni kimwe mfise. None ko watahanye amazi y'ubugingo warayamuhaye bibi? Oya ega kujyanye no gukuru aba mu Kirundo wese mbavumba. Nga mu Kirundo. Sasa wazi nda ibwambara sege wewe nivyo tumva nako tukuzana ari nkeneye gusa kumenya urumva ko atamazi yigezamo. Ya ndabyumva. Umviriza ndakubwiye ikintu kimwe. Okay. Abakozi b'Imana bafise ibintu byabo bisangiye. Jewe hariho umukozi w'Imana uzokumva ngo amazi wahezagiye meme ntajya kwa ntuzenya ariyo. Hajya kwa bahitande kwa Emmanuel amazi arahari. Prophet Albert. Bon, jewe rero ngene meze iyo turi ikintu kiraba. Yego. Like urashize. Urabona imburugine. Urumva jewe Prophet Modeste yavuze ati murondera ahantu hari amazi yitwa life. Muyanyu muzopfa tariki 20. Yaravyatuye general yatoye birahera. Rero cyambwiye ati Chimamanda ati nyereka umuntu uzi yapfuye yanyu yano mazi nta uhari. Urabyumva mugabo rero kubera ari mu systeme ya za munyankire baca bakendera kuza baragira icyo bita desinformation kude inkuru imezuku agaca yihindukiza akayishira ku nyungu ziwe. Prophet now yaransengeye yamaye contact sawa ni hari c'était le mengo le 6 décembre 2020 ambwira ati ndaguhaye ukwezi kumwe office imodoka sawa contact yarayimaye guki ndayifata aranseng video iri bro basi watu ifite life video iri kuri YouTube yanje uzano yiduhe none wana reka nefone Patrick no twari ku Patrick kuri yake open mic reka ndamu telefone nza kumubaza ikibazo kimwe nti Piken yacha ku telefone we nije ndamu telefone okay umbaza ati Piken ni Pati imburugini na ironse gute sawa canke ubundi musi uramukoresha iganiro Patrick umviriza menya jewe narasengewe hama ndizera kandi nakeze nete bayagira Piken gute umeze neza fise kibazo kimwe gusa ngo manda kubaze mfisa inite maki ijya modoka ngenderamwe na ironse gute ijya modoka kugira ironke badusengeye hamwe jewe na wewe batwemeza hanyuma jewe rero namwe bamuhereza kontakte iyo video irahari hanyuma naduhampereza kontakte uci ntanga kuronka imodoka. None byagenze gute kugira imodoka ntiro kandi badusengeye hamwe jere sinzi kabaye kukigura kwanze kuko wacu ntanga kuyironka muri ayo mezi 3 nyene bavuze. Sawa nivyo nari nkeneye nivyo ivyo hari ubeshi burimo mu Kigobe na video irahari hari ubeshi burimo nabo benshi burimo mu Kigobe ku mashure na video irahari ku mashure ashino na video mengrahari baradusengeye ntibadusengeye turi babiri ko tuzoronka imodoka hanyuma wewe ucirayironka mu ico kinugo c'amezi jengera habaye kwizera guke kwiwanje ayo naronse habaye ukwizera guke kwiwanje nayo naronse iyo ni nyishu Patrick atanze wavyumvise kakaga kakaga wavyumvise mwemiko kakaga rinde kwanza mweka no musi cameraman aravuka uyu muntu maze ku telefone avuze yuko imodoka nayikuye avuze yuko imodoka wayikuye mu kwizera kwawe mwasengewe minyoni ukazobona nguma ninywera amazi ufashe amazi ntuyafatanye n'ukwizera ntibipasa yatore n'amakubwira ati numwe life urabyumva yego Jonoti aya mazi ntabwo ari aya Prophet Modeste yego ninko yari kutubwira ati genda munywe genda mutore nta ntu bazabumva ngo hari amazi
ntabantu bazavanga bakagenda imwaro bagiye koga ku gasumo bakuri mikosha ntabavanga bakaja mu rumonge ngo ajye amazi rakura imyako ntabavanga bakagenda kurondera abana ku mazi ari ukurava za rumonge nyene hari ahantu hari amazi akubwiye ati bahita gute apara ku mashuha hari ahandi ngo wabuze uruvyaro mu rumonge ku mazi y'abagore ntiyahari ivyo vyose sukwizera none gute none je ukeneye kunde connecta no kwizera kwanje ege si ngombwa ivyo wizera nanje bari ivyo nizera je unyaturiye ikintu sindaba ngurinde rero ucuvuga ngo ngiye kwifatanya n'ibibwa none abantu wewe wanka cenda banka byanditswe he oya ico nacumva byanditswe yuko umuntu Chimamanda yansi je ndamwanka no urabyumva negative kandi nibaze ikomeye bikubwiye ni kubera ko izo yavuze bitahuye n'ivyabaye uwo munsi kuvya Chimamanda afise ivyiwe ni hamwe nakubwira ati sigurira n'ubwa mbere mbonye kuvisi baho hari umuntu yavuze ati umwansi w'umurundi n'umurundi mugenzi we ni Mkombozi yabivuze ko Modeste ushobora kuvata umuntu arayamajoro ariko arasenga asaba Imana yiwe Imana yizera ntagire umurundi apfa hamwe ugashugomba wowe ugacuja ku mavi ugasenga uraya majoro wisonzesha usaba yuko abarundi bose bapfa imbecile Chimamanda mwene wacu mwene wacu Chimamanda n'abayoboke biwe bigenda gute usabira abarundi ntibapfe ugombe kumunukisha urumva rozanga ubuze umu influencer rimwe nsigurira abantu ati umu influencer baze bareka kuvyitiranya n'umwuga wo kumenyesha amakuru ntibisa igihe ambassadeur Nyamitwe adutumako muri hari muri 2021 je crois hari kuri finance namubwiye ikintu kimwe gute iyo tugize ikibazo nama mutwitiranya abajournali mututamenyesha makuru kubera amategeko y'abamenyesha makuru yo aranditse arahari ibintu dukora ari kunacha agomba kuvyegereza umutima nk'ivyo abamenyesha makuru muga kuko amenyesha makuru arahirira gutanga inkuru yo kandi toje neza urabyo mugiye twebwe hari inkuru turema je ndari kurema inkuru kugira ntaramisha abantu ni nk'umukinyi wa filme none filme ni bakina Yesu bagakina umuntu akatera ku mitima isumba bagira iki bagakina abantu bako barica abantu wakinye ivyo ucugenda ngo assassina ucumuguriza dossier muri sengaye ngo ni assassina no ya entertainment ari entertaininga urabyumva mugabo rero hari abandi bantu nabo izi mbuga bazi neza yuko hari abarundi benshi ibica ko bavyizera baca bagomba kuzikoresha nabi nabo nyene Chimamanda n'abandi bamesha bakora n'abantu babiri bafashe ibintu n'abantu babiri hari uwitwa Chimamanda uta Pacifique ni nahazo n'abantu batigera baburi biziga toujours urabyo muga tuje kuri Chimamanda kuko niwe yaje kunyataka uravyumva Chimamanda ni ntagondwa mu ntagondwa bwiwe bwo kwama agomba kwirabuza ibintu niyo influence urashaka kuba ni influence kabisa nivyo no muri irebe ndamenyesha yuko umu influencer wa mbere mu Burundi ari jewe sawa kubera urumva mu mutore ni influence ibintu biri positive bizose muvumbo mwirebe mu nama nababwiye ati influence ziba hari influence positive na negative narabaye example y'akarero y'umukobwa twajanye muri Tanzania mwe byayaga influence yiwe ari gisusu ciwe sawa yage muri Tanzania kwera gasusu ngomba muta niyo akoresha mwana bene afise uko abigenza I don't know sino mwinjira sivyo ikindi nacukiye kumenya nakubwiye yuko je natangiye kuvugira mu itangazamakuru kuva kera nzi neza bitakaranga mutima ko umwuga wo kumenyesha amakuru hari ibintu utarekuriwe ushaka gushikiraho inkuru y'ububeshi canke inkuru uzi yuko izahugumura abantu n'ibindi uze kwishira mu itangazamakuru mwaga isanga hari abantu ko babonye yuko abantu bamaze kwa cyane connect na social media baca bagomba kuzikoresha mu guhangabanya imitima y'abantu Modeste ari umuntu umwe yigeze ahungabanya ngira abayahungabanije n'abava ko bapfuye oya yarahungabanije gute
we yitangiye yivugiye ijambo ryiwe concept yiwe afise n'ukuntu yoyisigura ukwiwe nta numwe yagiye kumubaza après umuntu jembuza umuntu ni Modeste yabishe ahubwo abo bantu bafise barapfuye uwo munsi ni Modeste yabishe canke baratelefone ba Modeste oya none bari ndakumutelefone eske urufu nico kibi Modeste arufise mu ruhara oya arufise mu ruhara bifisemwo none komate eske wewe umuntu yaturira akantu agenda ahantu asenge n'umuganga aravura umuntu agapfa n'umuganga aravura umuntu agakira cyane n'umuganga arashobora kuvura umuntu ntapfe kandi ntakire coco urabyumva icoco kaba kuma kazu yatsi urabyumva rero iyo ikirusi kiba cyabaye wowe ushoje ngaho ugomba kwigira umuhinga ugiye kuri umumesha ngo kwakira abantu ku mivyimba ninde yakinye undi ku muvyimba jewe nifatiye mafoto y'abapfuye okay Frank je nabwiye ati ikosa rya mbere ryakoze amenyesha makuru batafashe umwanya bagende babaza abaganga uravyumva ni kumenyesha makuru yarakeneye gukora kuva nka je nari kuja nko kuri wakarere sesa ntuzenye Modeste yarabahaye ico bita challenge uno munsi nta muntu azopfa point aho rero ubufise guhitamwo inkuru uza gukorerako uja kurondera abapfuye uja kurondera ababuza abantu c'est comme ça muga nucuze mu ucurubanza urinde kugira ucirura urubanza abantu ndavyumva none nko kuza je kuncira urubanza ukanyita ngo ndikibwa koma uri nsumirira keske nasuminda hari umunsi okay Chimamanda uramubaza yuko hari umunsi numwe n'umunsi numwe nese umugenzi arakurungikiye ndamubwiye ati Chimamanda mama faranga jamais de l'histoire nindisumire ndagute d'abord preuve ya mbere ni hamwe yovuga uti sema vumba kandi yavuze ko umuntu azomurungikira ikiziga cambe yapfuye azomurungikira 300,000 umva none usanga nk'umuntu abwiye ati umuntu azondungikira ikiziga cambe cyo yapfuye hari abantu babamesha nga hari abamesha nga avuga ati kagenda none ariko Simbizi ego kwenda mbere bro umviriza minyo aha tubayeho gutandukanye iya ndabizi hari abantu akubwira ati reka abantu barabaye nabi none ahantu isirindi bamwe abantu bameze nka Chimamanda aba kugira yirabuza ibi ikintu arakibona neza gute akabona neza yego vyakozwe niyo mpamvu habaho ico bitanga opposition umuntu ari muri opposition yamana iyo position nyene ntazi ushaka ufate ubaka ibimeze gute avuga yabisambura azokwereka ibita azovuga afuma bisambura afara byasambura hari igihe inzu yuzura ikagira akadefo quelque part warashaka ngana ari gatara akashavuga ati iyi nzu kweri wapi je mbona kajya gaturu konyene kajya gaturu batubase urumva rero abantu mwe nabo bibibwa abo par contre uravye neza ni wari kibwa urabyumva kubera ni wari kibwa ikibwa cyo urumva Chimamanda niwe ari ikibwa urabyumva kuko ntashobora kuza agombe konona imitwe y'abantu agomba kubumvisha amafuti umurundi yankisha umurundi mugenzi we uwo ni kibwa kuko duhamagarirwa gukundana duhamagarirwa gushigikirana uravyumva rero none unyankishije umuntu niyo mpamvu nakubwiye ko Chimamanda na Neri ni bamwe bose ego bameze the same rero abantu mwe nabo niyo mpamvu bica bisaba tugire inguvu nyinshi kugira tubake iryo jambo bihaye sawa mwatwe nta wabahaye ijambo baragihaye bagiye bicaye ahantu arakreya ga Facebook yego araronka views ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ashiramo n'amafaranga kubya Chimamanda yara sponsoriza cyane ya Facebook yiwe yarashizemo amafaranga menshi mu kugura abanywanyi nivyo mention urabyoba arageragetse agashatahura yuko afise ijambo wibuke yuko isi yaremwe n'ijambo buga ijambo ni ikintu gikomeye kandi ijambo hari riva ku mafaranga ijambo rirarema ijambo riva no ku mafaranga rero le fait que
azi neza yuko ivyo avuga ari ijambo kandi azi n'uburemere bw'ijambo niyo mpamvu babisaba yuko umuntu acagira n'izindi nguvu z'abantu bafise ijambo ryagishinga nahe ijambo ryo hama ijambo ryiwe rikanigirwa mu menshi kubera akagumuku azoyovya benshi abantu baze baneglija ibi bintu nambona umuntu ashobora guhaguruka akubahuka na Semavumba Simbizi wa Semavumba avuga ni Semavumbi hinge banze ive okay Simbizi wa Semavumba Karabasasi urabona asubira kuvyonga iryo zina ntiyaturuye wibaze ko Chimamanda afise ingufu gusumba za Karabasasi kwatekereje nejo bundi akeneye kwamaho akora ibintu vyiwe mu mahoro hari amazina badakwiye kuvyonga donc yo yihorera agenda vyonga abandi uravyumva kwe ageze kwa Semavumbi azokwisanga n'ijambo yibaza ko afise yajyatswe hamwe sigaye aricuza n'impamvu yagiye kuvyonga abantu batavyongeka sawa bize nambara kino gitambara Simbizi yarashavuye Simbizi akajambo kamwe ku bantu bavuye mu ishengero kora Chimamanda n'abantu bayoboka Modeste abantu oya tureke bya Modeste tugiye mu by'amashengero rusange ego rusange ndabivugire kandi ngaha kuko egare abantu menshi bavuye mu ishengero ubu turi mu 2024 Chimamanda ntapagasira muri Amerika ego sivyo Sabarundi bose sivyo babona yuko ubuzima budakunda mu Burundi yego je namanda bereka ndafise passport ngaha singinga ndafise carte jaune singi carte jaune yego ibi sivyo bintu bya mbere bagusaba kuri ku mupaka ibisigaye sukurondera visa gusa ndabifise bavyumva jewe ndumwe mu bizera yuko igihugu cubakwa na beneco hari abantu no munota bahari kugira baca intege abandi n'abandi bahari kugira bahe icizere cejo heza abandi kandi muri abo benshi naba pastor nyene bashasha Modeste duha icizere aba pastor bose ubona ba King Beni bande ababu King Beni ndamwemera hariho amasengero twakuriyemo twebwe niko nkunda kugikorera iryo jambo yaba terroriste aguterroriza niba akora ibuzosha amabigisha ibintu by'amavuta yuko uzosha bakwereka nyine ubwoba ibintu by'iterabwoba gusa ibyo bakwereka yuko inyuma y'ubuzima hari imiririzo duturira hari biki ariko n'umuntu mutihana muzosha abo bantu kubera ari concept ya kera ayo mashengero yabo ubu yarateye imbere n'abapasiteri babo usanga bagira amave witi akazekazi mo basanga umukirisu waho yama mu vyumba by'amasengesho arindire yuko apfa kugira azobona inzu se yagiye kumwubakira mu ijuru uravyumva aba nabo bahari ubu barazineze ko turi muri 2024 umuntu ashobora gusesangura ijambo kurindi uravyumva ko abantu bazanye ijambo ry'Imana naho Chimamanda je ndi Methodiste yavukiye muri Etats-Unis Anglican yavukiye mu Bwongereza gendura Bwongereza ingene buteye imbere babugize ijuru ryo kwisi barabwubatse baragira ibintu byeza n'aba Amerika aho Chimamanda uravyumva rero ugashugomba kunyumvisha yuko twebwe tuva mu myizere itwereka yuko ubuzima tubaho hari umunezero tugomba daboro kwihereza kwa yatugihaye kugira turabe uwo munoho w'ivyo byiza biri mu ijuru sawa hariho rero abantu bazingamiswe n'inyigisho zo mu byumba by'amasengesho bagaca bagomba gutuma yuko natwebwe tuja muri izo nyigisho muri 2024 izo nyigisho twe dukeneye dukeneye abantu batwigisha inyigisho ziwanye no kuva mu nzu tukaja gukora inyigisho zitwereka inzira y'imigisha twege ukwizera kwacu two gufatanya gute n'ibikorwa urabivuga gamenye niyo mpamvu rero aba bavugishwa bose
bama bavugishwa kuri ubu bushobozi bwo kwizera ikintu kugira ngo batazopfeja. Uravyumva? Bizere basi. Bizere. Uravyumva? Yego. Abo baca bagwanywa. Kuko uno munsi nabikubwiye yuko hari abantu nga bafite icyizere yuko ejo hameze neza. Uravyumva? Abona nikirere akavuga ati ndabona neza yuko ejo ibintu bishobora kugenda neza. Ariko byose biva mu kwizera. Uravyumva? Rero hari n'abandi bantu batanezerwa, abantu babayeho neza bagomba guhungabanya imitima y'abantu kugira baronke ivyo biziga bapostinga. Niyo mpamvu birababaje kuba nka Lovent umunsi wose nuzenya ujya Chimamanda ya posting ibiziga gusa. Tinaka yapfuye, yarapfuye. Ari yacahinduka itangazo yo hajya ni utesting ubonye tune abantu bakunda abarundi kugwego rungana gute. Uravyumva? Rero iyo ibintu bimeze uko bica bisaba aba bandi baba twifuriza ineza. Okay. Nabone baze biga gukoresha cyane aho abo bandi bacisha ijambo kugira nabone bagira inguvu. Yego. Je ndavyibuka ndiko ndakora campagne ya 2020. Narabwira abanywanyi bo bakeneye n'ivyicaro vya politike vy'umugambo tweko turakorana. Yego. Nabwo ati none kumudapartage bino bintu vyanyu kandi ari gwanye. Uravyumva? Hari ukuntu ubona nk'umukozi w'Imana ariko arategwa ibitero. Solution suko mu block. Habwo no mukozi w'Imana namba vy'ukuri abafise ihangiro litandukanye nabigwe umuntu abari karavuga. Abayoboke biwe bakuye nari guca bamwata kujya. Muri ico gihe kuko no bafise benshi. Urabyumva? Bacha mwataka. Ko ico maze kuba naco abantu bo dufate nk'abantu bose Chimamanda yama abakozi b'Imana bose yama yataka. Yego. Baba barangirira mu mihezagiro. Yego. Ko yatanguye ntuzenya dufate nka Joshua. Ko yatanguye ndabizi. Joshua no mushingeye ntahe. Joshua. Ego. Didier. Yitwa Didier, je ndamuzi yitwa Didier. Oya Ben, Joshua ndamuzi kubera twarakoranye. Mwarakoranye. Joshua mama yaramwigishije muri 6e. Nahenze kuvuza ngo ni Joshua yigishije mama wawe. Oya mama wanje yarigishije Joshua. Yarigishije muri 6e. Joshua twarakoranye mu 2010 agikora imiziki. Je no mu director we naramukorera ama video muri iyo myaka. Nabwiye ko nshaje. Ndamuzi. Joshua nanzoga yanyu. Urabyumva? Ingene yagiye mu byagakiza. Urabizi? Ndabizi neza umuntu akurikirana cyane. Yego. Agiye na live buri gihe yama cyavuga ati ndamubona na Idris ari ku murongo. Yego. Urabyumva? Buke ingene yagiye arakora ingene Imana yagiye imukomeza muri uwo muhamagaro ni sawa. Joshua amaze gusengera abantu benshi bakabishiramo kwizera bakagera ku byo bageze. Yego. Abantu usabasazi aze hari abantu batura. Ni uko najo no kwaturira ikintu ngaha. Ukagikora bikakubera niyo chaza gupinga. Yego ndavyumva. None namavuye ati waransengeye waranyaturiye kwikintu. None nabantu bangaye baje kubafumu je namangira je ndafise umupfumu yitwa Ntarukundo w'imwaro. Nama ndamubwiye ati nukuri ko Imana umurogoro wamaye warakoze. Baya baraza bikanka. N'abapfumu barakorerwa promo. Ega byose n'ukwatura. Uravyumva kamenyo. Hari umuntu yanditse ku rubuga rwa YouTube. Edison Ndayahoze. Simbizi wase mavumbo na ambassadeur prophète Modeste. Nta gukekeranya rege rugamba bazorutsinda. Nyuma yo kuja mu kibuga ngasanga ndiko nkina n'umuyaga naciye pompwa ubu nanje ndumurorezi mu bandi. Narababwiye ko igihe ciwe kihari. Ninde yavyanditse? Edison Ndayahoze. Uruga rugamba bazorutsinda. Ego. Urugamba tugomba kurutsinda. Twebwe tutegeza kugwa. Bisigura ko Modeste Fito Chimamanda n'umuyaga. Chimamanda n'umuyaga. Kandi namubwiye namuhaye warning. Yego. Azoze yataka bajya. Jewe ndi gisirikare cy'umuntu umwe. Sawa. Jewe sinkeneye abaza bani nahaza kugira ndakugwa kugira duhangane. Je ndi hanga. Uri hanga. Ihanga ry'Imana. Uravyumva? Je ndi hanga. Yego. Bimwe
Chimamanda aza yuba arehe kuyubira kuri Simbizi arehe kuyubira kuri Simbizi asemavumba agende kuyubira kuri bajya niyo mpamvu nabone ndiko ndababwira ati solution suko mu block solution no guhangana nawe solution nuguca mubandanya mukora ibintu kwera wewe ari hajya kugira yo vy'abantu uravyumva abo bavuga ngo akana kindi urukumvira mu gwa wewe ari hajya kugira yovye wewe mugiye abantu kura bashira ku murongo akana kubwe nta juru uzobona utaribaye ngo ngaha ijuru banza kuri bamwo aha ntuzokunda mugenzawe wewe nyene utikunze ukwikunda rero uzogenda kwicisha inzara wagiye mu byumba by'amasengesho no umuntu wumvise yuko ukuboko dufise impano zitandukanye hari umuntu none jewe hari umukobwa twigeze kubona na rimwe mwabonanye gute twarahuye twaramukanya uravyumva uwo mukobwa n'ukuri ndacenja mu mpimba ndashemura n'ivyago vya mbere ntigeze mura navyo ndavuga ati bana sinzongera hari n'undi nawe muhura kagutera umugisha amadira kamaho ukama mu biraka connection zikaba ama connection kireje minyene ngiye kuvuga uravyumva nkaho ndakuramukije gusa gutya TV ndizira neze ko kuboko kwawe kuri mwe inguvu hariho ibintu uzorabe abatanzania babikoramwo cyane ico bita nyota ngo urali muiba nyota yaramutwaye inyenyeri inyenyeri ni mu kwizera hari abantu bavukana umugisha uravyumva nabandi bavukana imyaku rero iyo wimenya tujye n'umunyamwaka ujya n'umunyamugisha none umuntu umugwanyiriza umugisha wiwe aba batipe bavuga ngo n'abakozi b'Imana ikaje suko ngo ndabemera mugabo urinzi wona umuntu akurikirwa n'abantu 1 2 3 4 5 6 7 10 baje bakurikiye ijambo giwe yatuye ibintu kandi umuntu agihaye imbere atoye microphone aratuye ikintu wowe umugwanya nkande twizera ko ivyo yabatuye ko byose bizo ni nkibe bwati none Chimamanda nawe namba shaka ko bamwemera nawe ne niyerekane uwo mugisha atanga ku bandi areke kuzarayovya abantu uravyumva jewe tuzohura jewe naraturiye abantu gusundura bajayo moya mbiri bajayo ndabazana mu vyunguka bajayo uravyumva nicombuza yuko okay karabasase n'iryamufashe karabasazi byamufa ivyunguka rero no mashengero basigaye bivuga n'ivyunguka muri eglise narikoresha byavuye nagene umuntu dimasha avuze ngo undi mu vyunguka like none wowe wohangana n'umuntu afise influence nganuko